sinagukunze ngo amaso yawe yitwa iriba ridudubizemwo amarira witwe makogwa je ndagukunda mwiza wanje na bado kubana nawe jua kweli ndigado hata waseme nini mimi ni wako you know sindotamemuka kwisezerano you know kukuburi wanje ni igihano kukibavuga ivyo bavuga umutima wawe ugatunura nakubwira ukuri ntuvyemere iyo urise ndababara. Yes. Wow. Dukore cyane nimba uri umurimyi urimye cyane nimba uri umunyeshure wiha umwanya wo kurondera cyane uri umuririmbyi ucukure cyane. Akazi kirazira kugaya akazi. Yeah. Akazi uragakora uko ukariko sipovike kikuzanira amahera kugira ngo ejo canke hirya ejo uzoshobore kubaho ubuzima ushaka. Umugaye umushahara. Abakunzi ba Empower TV turabaramukije tubifuriza kugubwa neza aho muri hose. Ni Ornella kuri micro, tukaba turi kuri Amaria Luxe Hotel, ikibanza ciza muri centre ville ya Bujumbura, aho mushobora kuronka ico gufungura, mushobora kuronka buffet imeze neza cyane, hari amashambre meza ku bantu bariko baracangahanya barengana canke baje kumara iminsi mikeyi, na hantu heza cyane mutogisha. Rero reka tubaye ikaze kuri muri studio zacu za Empower TV, tubifuriza kumererwa neza mu biganiro byacu. Tukaba dufise umutumire adasanzwe, umutumire novuga ngo ariko akora ibintu neza muri no minsi hano i Bujumbura, ariko agenda neza. Reka tumuha akanya yivuge atwibwire hama tubandanye ikiganiro cyacu. Turaguha ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Bien, meze neza. Karibu muri Empower TV. Urakoze cyane. Turakunezererewe wisange. Vyakweri, merci vraiment, murakoze. Urashaka kuvuga akazina kawe kugira ngo abatakuzi bashobore kugira? Nitwa DJ Oli. DJ Oli. Yego. DJ Oli ninde? Bon, DJ Oli ni umuririmbyi w'umurundi. Abi Bujumbura. Afite indirimbo nyinshi zigera kuri 10. Kuri 10? Yego. Ni album? Oya. Nagenda sohora single imwe gusa. Yego. Uzagira album ryari? Biragoye ndacavyiga. Yego. Okay. Twibaza ko ni wabitangura tuzobimenya. Yego. Okay, uvuze ko uri umuririmbyi, none uri umuririmbyi kuva ryari, wakuyehe inspiration kuririmba? Bon, natanguye kubishira ku mugaragaro muri 2019, ndetse ko kare nari mu muziki mugabo ntabona iyo biriko biraja. Nari ico gendebuka ava nari beatmaker. Natanguye ibintu vyo kuririmba ngiye muri studio kwiga production. Yeah. Kuko urumva ari ukuntu naba muhira. Bon, abantu benshi barakunda kwibaza aho iryo zina DJ ryavuye. Ava nari DJ mugabo amemta nkaza ndikorera ama beat, urabona nyene abantu babaje na ama beat muhira, mugabo abantu bamwe bikaba impressionnant, bakavuga nti non c'est pas toi qui a fait ça. Umva ndabigumamo ndavuga nti non, faut que peut-être que jewe nkora ntibikwiye, reka nje mu bandi hanyuma nige production nyene vy'amategeko nyene hanyuma mbe professionnel. Rero ngiye muri studio ncangira idea yo kuririmba, canavuga nti reka nipime ndipime. Mu producteur avuga ati akarimbo ni bon, même si bitakunze neza ariko ndavuga nti kumbe ndashobora kuririmba. Yego. Vyo kudija vyo kuba umuproducteur, wavyigiye hehe? Waragiye kwishura canke waragize juste wagize pratique nyene muri studio? Ubuguruguru bw'abajene. Ubuguruguru bw'abajene je narifise muhira hari machine, then nshiramo programme yitwa Photo Loops nkaza ndikorera ama beat. Yeah. Muga rero rufite ko nabikoze ta muntu abinyigishije abantu
ya abantu bakavyumva akavuga ibi bintu ni wabikoze. Ndibuka ari umuntu bita Simbizi, abantu bari muri entertainment baramuzi cyane. Ego ari beat nigeze kumupropose, c'était en 2012 2013 acambwira ati wapi beat ni wateresharije. Alors byace bima courage, byace bima courage. Hariho n'indirimbo nayitwaye muri studio, umuntu w'umuproducteur bitwa H nawe nyene yavuze ati beat niyo mwateresharije. Urumva byace bima courage kuvuga ni quand même kumbure ndashobora gukora ikintu akavuga ati ni umunyamerika yagikoze ni umuke yagikoze. Urumva umuntu hariho ingabirano agenda aragira, aramenya uko agenda arakura, uko agenda ariga ibintu. Nibaza ko ari ikintu cyo kwankuraje nga mu Burundi, ku buryo umuvyeyi araba ikintu umwana akunda gukora akamwankuraje kuri ico oje yo kumubwira ngo amubwira ngo genda ngo hagezweho economie, ngo hagezweho ngo gestion et administration, mugakaraba cha kintu ari karabona ashobora kandi akunda kandi ashaka umwanya wiwe donc akamwankuraje muri ico nyene. Ni byiza, c'est encourageant. Nibaza yuko ahubwo sinzi n'igituma bidakogwa, kuko ndaza umugani mu Kirundi bavuga ngo nta mwuga udakiza uretse wo kuroga, kandi abo ni basokuru bawuciye. Byari kuba byiza rero umva nk'umuvyeyi yabonye impano ku mwana atari mbi, ashobora kumushigikira muri ivyo nyene. Kumbure niko kuboko kwiyo biba bimworohera, kumbure ni Imana peut-être baramugeneye. Yego vyobaye byiza gusumba. Okay, ubu nivyo ukora? Oya sivyo ngora. Mbondi ndumuririmbyi and then wagiye muri kote yo kuririmba. Hanyuma ndafise akandi kazi nkora ku ruhande. D'accord. Okay. None ugitanga kuririmba wawe wibuka indirimbo yawe ya mbere watangiye gukora ukayisohora? Indirimbo ya mbere nakoze itwa gute mbega? Kera cyane yahereye muri studio, ari indirimbo ntiwagize ntiyashoboye gusohoka, ariko izo nasohoye, izo nashize ku mugaragaro, ya mbere yitwa Iyurize. Yego. Uri emotionnel? Ego. Tuza kugarukako. Okay, Iyurize abantu Jean, abakunzi abantu bari hafi yawe hamwe na public bayakiriye gute? Ntayo bamenye benshi, uretse ko abariko barayitora ubu, kuko ndibuka histoire yayo narayisohoye hanyuma mvuga gute abantu ntaco bigeze bayivugako, camera nk'umuntu acitse intege, nkuko menga no biheba. Niko vyagenze, and then chansora indirimbo ya kabiri. So indirimbo ya kabiri niho abantu bagiye kubona kumbe urashoboye ibi bintu. Gusa ya mbere nyene yari yagiye uko, ariko ubu ni abantu bariko barayibona akavuga ni karimbo kanditse neza, karimbo kararyoshe. Yego hano nabasanga nkore video, mugabo sinayirimbye nkuko nabishaka ko ndayiririmba, kuko byari rya mbere ntanguye. Urashobora kuyisubiramwe reka? Ugakorija ugashiramo ivyo bintu byose ushaka, nibaza ko ataco bitwaye. Yego mugabo ubu naho urumva mfise izindi ndirimbo zicana n'ibihe kandi ziryoshe gusumba. Mugana nyene ndashobora gasohora, ni bon nzogasohora nshingira video ivyiza. Okay. Iyo ndirimbo urashaka kuyituririmba Iyurize? Donc wise Iyurize kugira ngo tuyumve ko nawe turumva ko yakumartse, kandi reka tuyumve. kandi cyo novuga yari true story. C'est vrai. Yari true story. Encore une raison kugira ngo ituririmbe. En plus yari nka dédicace. Raza kutuba ama détails. Oya. Oya kutubanira. Gusa urumva ndavuze ko ari true story, en fait une histoire, yari nka dédicace en plus. Ku mukopine wawe mwari muri kumwe ico gihe? Yeah. D'accord. Okay, sawa. Due? Sinagukunze ng'amaso yawe yitwa iriba, ridudubizemwo amarira witwe makogwa. Je ndagukunda mwiza wanje na bado
kubana nawe jua kweli ndigado hata waseme nini mimi ni wako. You know sindota memuka kwisezerano. You know kukuburi wanje ni igihano, kukibavuga ivyo bavuga umutima wawe ugatunura, nakubwira ukuri ntuvyemere iyo urise ndababara. Yes. Wow. Ok. Il est émotionnel. Bon, none ko yari dédicace. Yeah. Ushaka kwisubiramwo izo ari dédicace kandi ngira nzogira dédicace nagize mariage peut-être. Uhindura donc umuntu peut-être. Uwo tuzoba turi kumwe muri ico gihe nzoca ndamubwira dédicace kuko ni ibintu bisanzwe bibaho, umuntu ari en couple ari abavuga ibi. Ni byiza rero kubwira umuntu cari cyo kuri wewe, peu importe ivyo abantu bavuga urumva ntajane navyo. Yeah. Okay. Ni indirimbo nziza cyane. None biramaze kugushikira ukumva wohewe umuziki? Ego vraiment parce que nk'iyo uri zigenda isohoye abantu nari nibaza ko bashobora kumfasha. Ari ibintu byinshi usanga bicana intege mu gihe uriko urakora ikintu, ari byo ushobora kuba wibaza ati ibintu bigenda uko ariko ntibigenda uko nk'uko wabishaka nk'uko wavyumvira. Ibintu bicana intege ni byinshi ariko ubu sinibaza mubo. Ubu ntibibatse kushaka guhera. Sinshobora vraiment. Ntuzibihebe vraiment. Nzoguma mu muziki naho no peut-être que noreka kuririmba ariko je vais continuer avec la production canke carrière. Be DJ. Nivyo bintu nkunda cyane. Je nkunda umuziki gusumba ikintu cyose, ibintu byose. Yeah. Okay. Bon, twe turahari tuzogushigikira mugabo ibintu umuziki nivyo nama mvuga reka nunda bisubiremwo. Abantu bimvira yuko kuririmba kugira carrière musicale ukaba musicien ari ibintu juste ugenda ajyanya ukagira pam ukacuririmba. Or ni ibintu birebire cyane bigusaba uburyo. D'abord uburyo hama energie nyinshi kuko umwanya kugira ngo wandike ya text ya lyrics kugira ngo uvyandike kugira ngo ukure nk'ikintu ushobora gupresenta abantu bakayikunda and then ukatusanga ntakira kimwe kurakuzanira biracana intege gose. Nico gituma nos musiciens ont tendance yo kubiheba à un certain moment canke ugasanga ariko bifatanya n'ibindi ntibabigire genre carrière ku buryo arico kintu akora conyene. So twe turakwankohajije nibaza yuko umuziki uri kuragenda utera imbere gatoya. Nibaza ko hazogera igihe bikagenda neza nk'uko muvyifuza. Just nugukora ya none kubera iki uri fort kuri ku ndirimbo z'urukundo? Bon, umuntu wese ngira nuko aremwe, James uko ndemwe mugana n'izindi ndashobora kuzandika nyene kubera iki cyane ari zo zizo cyane bo nizo zidugamo cyane kandi burya since bambwira ngo ndi romantique umva biranyorohera cyane ariko ugerageje kuraba ari nk'indirimbo naririmbye yitwa Muge ni indirimbo ndibaza ko itazota kanovera kayo no munsi canke mu mwaka uzo canke mu myaka 5 kubera parce que contexte yayo ego ndinda ushaka kubwira abariko batwumviriza Muge uri kuvuga iki? Abo abantu like ubuzima tubayemwo abantu twita abagenzi turakonta cyane ku bantu mugabo ugasanga siho bari. Umva ubu ufite n'ubuzima dusanzwe ubuzima busanzwe ivyo tubona. Yego. Okay. Ntiwatubwiye igituma? Nagize Muge kwera uri romantique. Ndavyisangamo uko nyene. Urabizi kuri romantique canke n'abantu babikubwira? Je barabimbwa ariko je ico narinzi ko ndi timide. Yego inkumi ndazitinya. Uratinya inkumi? Nk'ubu wantinye? Nubaho ndaba hariya kuraba hariya. Uriyo kuraba wowe ngoma nirabira hariya. Uri musore ari hariya niwe ngoma ndaba. Ndatinye inkumi.
hari abandi bakobwa bazokura none uyumva gute ndaba hasi nyene bazoba bariko bararaba iyi video sinzoba ndiko ndabaraba Okay. Niye ndirimbo yakugize wewe DJ Oli yatumye basi hoba hariho n'abantu bake bagushigikira canke yatumye ubandanya byavuye kuri Oyareka indirimbo ya kabiri kubera ko yanshize kuri stade ntari niteze nk'abantu nyene bategerezwa ku supportinga abantu hari abantu bari muri entertainment umva babonye impano yo wabashaka kuvuga nti reka tugira ga contribution umva abo bantu urumva barampaye ugutwi no kuvuga le fait ko bampaye ugutwi niho naronkeye na promotion amahigo yo kumvirizwa no kuvuga n'ikindi gikorwa cangira kuhaje kugikora bica biva ngaho rero ya gatatu c'était pas bon mugabi ya kane bica biraza andane bica birakurikana uvuga kari ya kabiri uvuze ngo ya gatatu c'était pas bon uba ufatiye kuki bon ya gatatu no kuvuga urabona hari ahantu uno munsi ushitse peut-être uvuga ati OK reka nkore je ko mparura kankore ciza kugira cakigwe neza gusumba ica kabiri ico nkoze no munsi rero urumva siko byagenze urumva rero ntibyakiriwe uko wari ubyiteze ntibayikunze nk'uko bakunze ya kabiri muganje ndagira inguvu ya kane ça marche ouais. Okay so hariho indirimbo yitwa Uraje yarakunzwe yitwa Uraje yitwa ya MT number 1 akana yitwa akana Nantimbo yitwa Uraje ufise uzobikata na FC yitwa Uraje really yitwa akana ije mwakoranye akana okay bon akana ni indirimbo imwe mu ndirimbo zawe kandi wayikoranye n'umuntu twemera cyane yitwa MT number 1 mwahuye gute wamuronse gute arafise team bita With Nation ama manager n'abandi bantu biwe nyene afite twara abagenzi nasanze turabagenzi nabo n'abantu bemera uko nkora bijya na MT nyene nasanze ari umuntu ibikorwa byanje bitamugwa nabi yego nagiye kubibona neza tumaze kuvugana kare Jevra manaramukurikirana MT n'umuntu nkunda ari ukuntu arimvya karimbo kari romantique nyene umva bikwinjiyemwo ari ukuntu rijyajwe igiwe nyene umva ko nyene ukozweko narakunda indirimbo ziwe and then turi mu kiganiro nabo abantu biwe bari ku ruhande bikashika nyene nkabivuga mvuga kandi rero baca bumva indirimbo akana nabumvishije draft cinda propose ni from je numva indirimbo ntirimba je nyene mumfashe ndabo umuntu twayiririmba bashobora mumbwirira MT from carabyemera yego ntiyakugoye umwanya we niwe watugoye sino we ntiyangoye yego okay donc wari usanzwe umukunda wasanzwe ukunda ijwi ryiwe nico catumye donc wewe mugabo nibo nabandi bantu bakubwiye mukorane oya warabishaka jewe nabishaka ariko ntako nabona ashobora kumushikira donc wacishije ku bandi d'accord kandi ndamushimire cyane nshimire na team yiwe okay hama muri studio muriko murakora canke muriko mukora clip nigira ikintu mutahurijeko muri studio like je nari nzi yuko tujaye muri studio nawe numvirize gusa ko yashize mwijwi and then ntahe mvuge ntiyararirimbye premièrement je kintu nari nzi ko tudahuza ko guhana mayide kumubwira nti bigenda uko ariko ashitse muri studio arambwira ati wiyumvira ko vyogenda gute ndamuha ide narumviriza cambere cyo vraiment byaranyoheye cyane kubona umuntu agusumbya
afise experience yo gusumbya ashobora kukumviriza akabwira ati wumva gute byarangiye cyane ikintu rero tutahurijeko happy vom just twarahurije ahubwo indirimbo igeze gusohoka niho byatswe kugorana gato ariko byarakunze byiza cyane hama indirimbo hari icyo yoba yarakunguye ko kuri kaya yawe yaragufashije kumenyekana cyangwa gushikana kure ibyo uri kuratanga hari icyo byoba byaragufashije papa kubera indirimbo ego cyane vraiment kubera ko ni experience nagize burya abantu mutabona abaririmbyi muri studio murahomba abari vibe abari ibintu biryoshye cyane rwose byose ahubwo byakunda ejo no gutumiye kumviriza ndiko birakunda cause abari vibe nyene since urana MT number hano uramubona kujya kuntu umuntu akuriyeka muri kumwe muri studio iblage tusa akakantu bimeze biba biryoshe vraiment abari ambiance totale nyene ahantu yanshikanye nuko nagize icizere ko shobora gushika kuri step mutageze ko peut-être nshobora no kuyirenga ico ni ikintu nahabonye hanyuma yaranzaniye abantu ba MT batari bazi DJ Ori hari abantu benshi no munsi bamenye DJ Ori babice kuri MT number 1 subscribers baraduze indirimbo zanje zaramenyekanye vraiment byanshikanye ahantu nanje ntari niteze ko nshobora gushika n'ama connaissance menshi wow ni byiza Juma ni byiza gukorana n'abandi bantu mugakorana kuko abamuzi baca bakumenya hama nuze public yawe ikaba nini ya gusumba nibaza ko ari avantage hama reka tuje mu kiganiro mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu donc tukwibutsa uri kuradukurikirana yuko ni Empower TV ukaba uri mushasha utarakora subscribe turagusanga ukore subscribe ugire like wandike commentaire ku ikiganiro wakibonye ni haba hari nico ushobora kutwunganira byose ubyandikemwo hama kandi usharinga uzoba udufashije reka twinjire mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu hariho indirimbo shasha uheruka gukora yitwa Soro ni indirimbo nkuko nabivuze ko uri emotionnel gose uririmba ufise ishavu ushavuye uri kuravuga nyene n'amajambo ukoresha umva nyene ko harimo agashavu nyene ukuntu wotubwira story y'iyo ndirimbo nk'abantu bakina amareresi canke nk'abantu nyene utegerezwa kuririmba iyo uririmbye sije ni vyiza kubiviva nyane ukerekana nyene kintu uri kuravuga ko arico ku bafana rimwe bacuvuga ati shaka kuba iyo context nyene mugabo ni byiza ku exprime ikintu kiri muri wewe burya nabaguhaye na hall ukina muri filme barabati iyi hall araza kubishobora urumva rero nico gituma abantu babonye meze kujya mugabo story dushaka uduhe story okay ni navuga gute story yayo ni deception kuri DJ Ori ni deception kuri wewe no ku bandi garageje bugiye usohoye indirimbo usanga uzamva yakubwiye ngo vyarambaye ko ni deception kuri DJ Ori ni true story gatoyi ni true story gatoyi cyangwa en fait urahemukirwa cyangwa ugahemukira biraba ni true story ariko hari amajyandi majambo umuntu agenda arongeramo kugira ngo aryohore nyene kugira ngo ibindirimbo niyo yo kuririmba rashamwe ibirungo voilà ni true story kuri wewe urashaka tubwira baraguhebye cyangwa ni wowe wahemukiye hari abamaze kumpeba vraiment umuntu yitwa Soro vraiment Soro ndamaze kumumenya mu buzima bw'iwanje nkuko hari abanyita Soro kubera ko peut-être nanje nabanye oya sinabahemukiye ngira narabanyitse peut-être ego ni true story kuma kote yose ni personnel cyangwa ushaka kutubwira ni personnel ushaka kubimenya zo kwandika inbox
tumurungike aho ari hama mushobore kuvugana kugira story nzomuyagire ya uramaze kumva donc quoi ko uri emotionnel reka ndakubaza amakesho ari emotionnel kandi no kwa ko indirimbo waririmbye iri emotionnel reka twinjire gato muri muma emotion okay uwo muntu donc yaguhemukiye bon uwo muntu yo story yawe namba ari umuntu donc woba warahemukiye canke yoba yaraguhemukiye woshora kutubwira eske biragushikira ukamukumbura ukumva wofuta iyo ndirimbo canke agusavye ikigongo mugasuramwo canke wowe wo musaba ikigongo mugasubirana bivanye n'uwakoreye ikosa wundi wamemukiye sindamukumbura bro ngira nawe nta nkumbura umuntu nahemukiye uyu wamemukiye twarahejeje mwarahejeje urumva nta bintu byo gusubira inyuma warinze unasohora n'ijya ndirimbo urumva nyene oya gusa ntiyumve ko ariwe nayisohoreye oya si wayisohoreye oya ni juste ni inspiration vyamaye donc ibyo bintu byaguhaye iyo situation canke iyo story yaguhaye inspiration yo gukora yo kuririmba solo kubera ko nimba ufite izi ndirimbo zose turirimba ni juste ni ibintu tubona mu kibano ibintu dusanzwe tubayemo rero umuntu rero ampaye inspiration kuri jewe nyene habwo yangiriye neza ni nayo mpamvu nakanditse kujya nyene urumva deception izubaho ni vyibereho bro okay bon hama tubwira ikintu uwo muntu yaragukoreye cyatumye ubwira sinasubiye kukubona wanyitse nka soro yaranyitse ni hanyuma nanjye nca muri studio nca ndandika imistari ayo mistari rero nca ndayikorera na video bica biraca wayikoranye na Fabilove nawe urumva namuhamagaye nawe asanga yarakubiswe nyene umusangiye story bica bigenda uko byagenze mugaye indirimbo ni nziza en soi nibaza yuko umuntu wese yiretrouva kwa ko ibintu uririmbamwe ni story ishikira abantu benshi namba utarahemukirwa uramaze guhemukira umuntu so nibaza yuko ari indirimbo vraiment uyumvirije tu te retrouves quelque part kandi nivyo bituma umuntu yumviza iyo ndirimbo akayikunda akumva yose amwe akayumviza kandi je vraiment perso sinayumvirije rimwe gusa ntiyumviriza abahemukiye umviriza abahemukiwe mwabyumvise umva nimba byarashitse nkahemukira umuntu vraiment mbabarire mugabo sindi fier nuko no banarahemutse mugabo sinibaza ko nahemutse no kutumvikana tu mugabo ari abantu bahemuka ukamubura fye ukibaza ngo muri kumwe kumbe mutari kumwe yego birashika kabisa rero dushaka kugusaba nka DJ uri umuririmbyi azwi twizera yuko uba ufise nka une leçon nta muntu umwe ataba afise leçon nta muntu umwe kubera ko twese turiga ku isi tugenda turiga amashure aratandukanye umuntu agakuramwo leçon yiwe wowe nka DJ niyihe leçon woshobora guha abantu bariko baratwumviriza leçon ku buzima donc iyo ariyo yose ari mu rukundo ari mu buzima busanzwe canke ikindi kintu hari akajambo ushobora kutubwira abantu badukurikiranye DJ urafise nyinshi cyane gose ahubwo nonazivuga ngira sinoziheza ariko ku bwa mbere bwo ukugwaruka avuga ni kugwaruka kubera ko nanje ndacara umujene ariko niyo navuye siyo ndiko ndaja je ndibuka nkibona kuko en 2011 nari muri studio nari DJ akora muri studio cyo ndibuka hari ba Satbi ba Melisan ba Pop G afite nibo bantu
bari kuri top nyene cyane afite nibo bantu bavutswa cyane bari nari ku ruhande rwabo afite nari ngaho nyene mugabo sinaboneka like je nari muri studio ariko bo urumva barasohora imiziki bakazana kubera ko nari muri studio nkaba nari mfise ivyuma bimeze neza umboss nakorera afise ivyuma vyiza bakaza gupimira izo ndirimbo zabo urumva twarabagenzi twaravugana umva nararavye guhera ico gihe gushika no munsi ndaraba uko vyagiye biragenda umva narumurorereze no munsi ndamuririmbye ikintu nshaka kuvuga ni giki hariho background ya musique y'u Burundi abajene batazi utayirimwo ndibuka ari abapeti benshi bavuga ngo jewe sinshaka kwiga reka nzomuririmbye kubera ko babona Satubi babona abandi babona mugabo bajya nabo barafise life peut-être no munsi nabo bashaka kukuhakonta akubwira ati mon frère ni wige ja kwishuri rero ambwire aba petit frère igihugu cacu vraiment umuziki ntibiraba cane peut-être mu myaka iza bizoza mu gihe bitarakunda twige bashobora kwiga nibiki mvuga nti no munsi nimba DJ uri ego hari abakoze muziki batize sawa mugabo reka ntange impanuro bivanye n'ivyambaye ko jewe nimba no munsi DJ uri ndiko ndakora muziki nimba nicaye kuri no TV hari abavyifuza batabironka ni kubera ko naronse les moyens zo kwirira studio nkakora video bakambona abantu ivyo byose ndabikesha ishure kuko narize rimakazi and then amahera ndakoresha même si bitari byiza gusumba ariko urumva ko hari akantu ishure ririko rirankorera muri musique rero ndabantu ba petit frère bige nibige kwiga ntibizokubuza gukora musique bikugurura ivyumviro n'ama opportunité menshi kuko sinovuga ngo abatize ngo ibi oya mugabo ni ama chance ufise chance yo kwiga ni wige voilà abatize siko ko bahisemwe kutiga bashaka kuba bataronsa amahirwe ufise amahirwe ni wige kuko kwiga bugishure ni ibintu byinshi usanga rigiramo contribution mu buzima busanzwe mu buzima bwa misi yose rero ndabahanura bige nibige umuziki urawufatira uwundi mwanya mugabo ntibikubuze kwiga aho turi mu Burundi kumbure peut-être kurahandi mugabo mu Burundi kuko ndabibayemo ndabizi ba petit frère twige n'aba petite sœur twige impano zacu ntituzihebe mugabo birashobora kudufasha hanze hoho naho woshaka kuririmba kuba umumuzisya kugira ngo utere imbere biragusaba ko navyo uvyiga kuko nta kintu na kimwe ujamwo utacigiye kuko n'umuziki barawiga nta kintu na kimwe batiga yaba binakundi no basi tukawiga nyene tukabona ati ndize birakunze ngiye muri ibi mugabo ucu usanga ari hano ugiye kuba block umva rero nico kintu numva no bahanura les jeunes bige hanyuma kindi kintu naco gukora mu buzima gukora ntitugaya akazi jewe akazi ko ushobora kuma kampemba ndashobora gukora dukore kandi gukora cyane biratanga amahirwe yo kuvugana kuvuga uno munsi je cyo natanguye akazi nkora sinshaka kubivuga akazi nkora ngango niyemere natanguye ndi muto mugabo uno munsi nagenda kura bivanye nuko nitanga mu kazi amasaha ntari nkwiye gukora nkayakora urumva nico kintu numva no avete dukore cyane nimbura umurimyi urimye cyane nimbura umunyeshure wiha umwanya wo kurondera cyane uri umuririmbyi ucukure cyane kuko nko kubaririmbyi bashobora kumva akantu karaje ukavuga biraheze bwaba ugiye kwisohora burya abafana ubu usanga nyene byakubanye bibi mu buryo utazi turondere cyane dukore cyane ntitwiteho ku burore dufise mugabo turabe l'objectif turabantu dushaka gushika ico kintu no hanura cyane ego rakoze cyane DJ Oli reka nibaze ko bavyumvise nukwiga ugakora ukiga kugira ngo uronke ama opportunité y'akazi donc y'ahantu ushaka gukora amahera hama kandi bikugure n'ivyumviro hama akazi kirazira kugaya akazi akazi uragakora uko ukariko sipovike kikuzanira amahera kugira ngo ejo canke hirya ejo ushobore kubaho ubuzima ushaka umugayo umushahara ego ukagaye umushahara
so reka tubashimire mwebwe mudukurikiranye kuba mwadukurikiranye gushika ngaha anya aho emission igeze. Sorry gato ndaguciremo. Hariho message nkunda guha abarimvyi bagenzanje. Like mu buzima umaze kubaho uvuga uti ni jewe atari jewe nta wundi ni kibazo ni kuvuga ni uno munsi je ndiko ndakora nditeze da mu malo tukazogera igihe badasubira kunyumviriza naho nosohora indirimbo imeze gute batama umwanya wo kunyumviriza hazoba hari abandi bagezwe rero twige no kuvuga dutegure kazoza Pana kuvuga ngo DJ ori nije nzokwama ndirimba nije nzokwama ntanga ibintu biryoshe no muri ico gihe batazoba bagigukurikirana cyane uzo uri kubaho gute voilà urumva nimba dukunda umuziki nibisigura ko ari jewe nzokwama nkora umuziki ndashobora kuvuga nti okay ndabona uwundi afise talent nk'iwanje ni bon reka ndamutere mu ivyo mfise kumbure nawe aronka amahigwe and then nanje nzoba kuko nimba uvuga nti jewe nshaka kwama mboneka urafise ikibazo je mugabo nimba ndagwa indirimbo nkumva ko nayiririmbye birananyohera nuko rero dukwiye kubaho nimba nshize itafari rimwe undi ashireho irindi tubandanye tugire nimba no munsi tutariko turaronka amahera ntituvuge yuko ubuzima buheze ejo tuzokwibaruka hari amahirwe menshi cyane voilà byanse ngaha birashaka kukwemera ukunda hariya ni vyiza tubikora uko rero kugira ngo tubikore kubera ko umuziki tuwukunda dukunda igihugu cacu kugira ngo turabe uko vyogenda neza gusumba yabo urakoze cyane DJ Ori nanje ndabashimiye ku majambo uduhaye nibaza yuko ashobora gufasha abantu bari kwadukurikirana kwiga gukora no gutegura kazoza urashaka gutegura kazoza mu buryo ni byinshi ni kwiyumvira uti eske nihagera igihe hagezweho abandi je nanje nzoba ndikombaho gute ego reka tugushimire wowe wadukurikiranye twizera ko ushishika gukurikirana ibiganiro byacu tufite ibiganiro byinshi kandi nibagiye gukora subscribe no gukora kuri kajya gakengeri urakoze cyane peace